Ijambo ry'agakiza, ijambo ata muntu numwe ari hano novuga ko yumvise ubwa mbere. Ni ijambo tumenyereye, ni ijambo dukoresha mbere twitwa abakizwa, ariko naho turikoresha kenshi si igihe cyose twama twatahuye ico tuba tuvuze. Kandi noneho naho twaba tubitahura ni vyiza kwibukanya. Ndakunda cyane kugaruka ku bintu do base, bya bintu vyo guherako, kuko biriya vyo hejuru bihabwa iforoma na bijya vyo hasi. Udatahuye ivyo hasi ugeze hejuru ubigira ukutariko. Nico gituma naho twoduga ni vyiza ko tuca turagaruka tugasubira hariya vyatanguriye. Ibi bintu twinjiyemo ni biki? Turi mu biki mu vy'ukuri? Kuko hariho igihe biryoha ugatinduka vyibagira kubera kuryoherwa canke tukavyitiranya. Agakiza uko nagasanze mu ijambo ry'Imana, nasanze kameze nk'akabuye ka diamant. Akabuye ka diamant hariho tumwe tumwe duhindagura amabara bivanye n'ingene wagahengetse. Urashobora kugashira ku ruhande gutya ukaravye ugasanga gasa n'ubururu, ugahindukije hakazamwe ibintu bitukura, usubiye ugahindukiza kakamera nk'agasa n'icatsi gitoto, usubiye ugahindukiza kakamera nk'umuhondo. Ubonye uruhande rumwe gusa urashobora kuvuga ko wabonye diamant, ntububeshe. Mugabo kandi ntuba wabonye diamant yose. Ubwo ruhande wabonye niko ugenda uravuga. Uwukumvise yabonye urundi ruhande murashobora guharira. Kandi mwese muba muri mukuri. Mugabo kandi mwese muba mwihenda. Barigeze kuvuga inkuru y'igikoko cigeze guca ahantu carera uruhande rumwe urundi kikirabura. Gica ahantu hagati y'imirima, abantu bari ku ruhande rumwe babona ico gice cirabura, abari ku rundi babona igice cera. Kirenganye baca baravugana bati, abari hirya bati mwabonye kirya gikoko ingene cera? Abandi bati twari tuzi ko mukomeye amaso, vyagenze gute ngo igikoko cirabura ngo muvuge ngo kirera? Nawe none wo kwitiranya amabara ntiyo kwitiranya igera n'igirabura. Bakiriko baraharira gica kiragaruka, mugabo murumva ko cahindukiye. Ababonye ahera baca babona ahirabura, ababonye ahirabura baca babona hera. Bamwe baharira baca baravuga bati bwa bundi vyo mwabonye nivyo vy'ukuri cirabura. Abandi batahubwo niwe mwari mwabitoye, igikoko kirera. Ibihari birabandanya. N'agakiza nuko kameze. Rujya ruhande wabonye siko gonyene. Ico Imana ishaka nuko izi impande zine tuzitahura zose kandi tukazibamwo zose. Kuko Imana ntiyaduhaye agakiza k'ibice bice. Yaduhaye agakiza kuzuye. Ishaka ko tukabamwo mu bwuzure bwako. Aho tugeza gutahurira ijambo agakiza niho tugeza no kukagenderamwo. Uko dutahura uruhande rumwe tukibagira izo zindi zitatu, niko ubuzima bwacu buhengama buba desequilibre. Kuko bwubakiye ku ruhande rumwe hakaba hari urundi ruhande canke izindi mpande zitagira ikibanza mu buzima bwacu. Ngerageje gukurikirana insiguro abanditse Bibiliya bahaye agakiza,
harimwo ibice bine nyamukuru, nico gituma nagumye mvuga impande zine. Hariho igice citwa gucungurwa, hakaba igice citwa gutsindanishirizwa, hakaba igice citwa kuba abana b'Imana, hakaba n'igice citwa kwezwa. Ni zine. Nashaka tudatevye tubanze tuzirabe mu ijambo ry'Imana. Dutanguriye hehe? Ku gutsindanishirizwa. Mu Baroma igice ca gatatu ku murongo wa 23 n'uwa 24. Muri iyo mirongo ibiri washaka mu murongo umwe wa 24 niho dusangamwo izi impande zibiri z'agakiza, gutsindanishirizwa no gucungurwa. Abaroma gatatu 23 na 24. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonegwa muri Kristo Yesu. Uyu murongo w'Abaroma uvuga ibice bibiri muri vya bindi bigize agakiza, gutsindanishirizwa no gucungurwa. Aya majambo mu Kirundi ntabangutse gutahura. Igituma tabangutse gutahura nuko afatiye ku mvugo z'imico Bibiliya yandikiwemwo, izo mvugo zikaba zavuga ibintu mu mico yacu nk'Abarundi tutari dufise. Nico gituma bantu Imana yateye iteka ryo kumenya indimi nyinshi. Muze mutunge Bibiliya muri izo ndimi zose muzi. Birafasha gutahura amakoncepte yo muri Bibiliya iyo ushobora kuronderera handi, kuko hari ibintu bivugwa ngaha uwogarukana Ntare Rugamba akabimubarira yovuga ko atari Kirundi, kuko bitari muri filozofi, muri culture z'Abarundi. Gutsindanishirizwa ni jambo ryakoreshwa muri biriya bihe vy'intwaro z'Abaroma mu vy'amategeko, mu vy'ubucamanza. Iyo umuntu yagirijwe icaha hariho ibintu bitatu bishobora kuba. Icambere kwari ugutsindwa, bakagira amatohoza bagasanga yaragikoze, hanyuma bakamucira urubanza. Ikindi ca kabiri cashoboka kwari ugusanga baramwiketse gusa ariko atari we yakoze ico caha. Muri ico gihe yaca yambikwa izera. Ikindi cashoboka kwari ugusanga vy'ukuri ivyo vyaha yarabikoze, ariko hakaboneka umuntu yemera guhanwa mu gishingo ciwe. Muri ico gihe haca hakoreshwa ijambo ryo gutsindanishirizwa. Ugutsindanishirizwa ni umunyamakosa yahagaze imbere ya sentare, bagatohoza bagasanga vy'ukuri ico caha yaragikoze, bakiriko bararaba igihano ahanwa, hagaca haduka uwundi ati uwo muntu ni mumureke muhane jewe. Amen. Kubera icaha kimwe kidashobora guhanirwa abantu babiri, canke reka ndabicurike, kubera abantu babiri badashobora guhanirwa icaha kimwe kiretse iyo bose bagikoze, umucamanza yemeye guhana uwo mu innocent uwatakoze icaha, aba yemeye kurekura uwakoze icaha. Imana yarabiravye, Yesu yemeye kuja mu gishingo cacu, iremera iramuhana. Harya vyari biheze, uhirahiye ukamuhana, uwari guhanwa ntusubira kumuhana. Twatsindanishirijwe kuko Yesu yagiye mu gishingo cacu. Mugabo muvyumve neza, suko twari tugororotse. Ibi ndabigarukako ku kindi co hepfo gato muri vya bindi bine. Imana ntiyaturekuye ngo tureke guhanwa kuko twikosoye. Yabikoze tukiri abanyavyaha kwa kundi nyene wanashaka, yabikoze tutaraniyumvira no kwigaya ngo dusabe imbabazi. Imana irabikora, iza kubituzanira yarabihejeje. Ubu vyemeye Imana igace bimushirako, ubutavyemeye akagumana icaha ciwe ku mutwe wiwe. Twese turi hano, urubanza rwari ruduhanamiye rwaragiye. Imana iti mwebwe guhera uyu munsi imbere y'amategeko muboneka nk'abantu batagira icaha,
kuko icyaha cyanyu hari uwagihaniwe. Amen. Aka kantu karagumye gose, kararemereye cyane mu bijanye n'umutekano wacu imbere y'Imana. Imana ntitwemera, ntiyatwemeye kubw'ubwiza bw'imiryango dukomokamwo. Yatwemeye kuko ari wemeye guhanwa igihano cacu, natwe turamwizera. Aho ubufindo bwari buheze. Nico gituma uyu munsi n'uworondera aho duca biramugora. Naco nyene ndaza kukigarukako. Twaratsindanishirijwe. Umunsi imanza zahamagawe canke umunsi Yesu azogaruka. Ndabona igice kimwe hariya mu vyahishuriwe Yohana aho bavuga ko Yesu azogaruka ari umuntu ateye ubwoba cyane, abami n'abakomeye mu isi baza kurondera iyo banyegera mu masenga, mu misozi, ngo kuko batazoshobora kumuhangara mu maso, azoza ari umucamanza akaze. Mugabo twebwe dushikiriye tuzobona grand frère. Aho gutetemera no kujugumira no kwiruka tunyegera, tuvuga ati mbeko wari waratevye gabwana. Kubera iki? Ikintu cyatuma tudashobora kwegera Imana kubwa Yesu cyarakuweho. Imana ihabwa icubahiro. Gutahurira ijambo birakenewe cyane mu gakiza. Hari igihe Satana tujugumiza afatiye ku busa, ku binyoma, akatudunuza tukabura amahoro. Umuntu agatinyira kazoza kiwe ngo zohava mpeza nabi. Wibaza ko ari ibintu vyoroshe ibi bintu Imana yakoze, ko ari gupfa guheza nabi gutyo nyene. Hariho n'abafise n'iryo sengesho ku munsi Imana uzumpe kurangiza neza. Hajya mwibaza ko tuvyitwararitse kurusha Imana. Ibi bintu Imana yapfunditse biciye mu rupfu rw'umwana wiwe, ntimwibaza ngo ni ibintu vyoroshe, ngo no gupfa kunyiganyiza. Turi ahantu hari sécurisé kurusha uko twovyiyumvira. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo abi Imana yampaye nta muntu ashobora kubankura mu minwe. Kandi iryo jambo burya twebwe ntitumva ingene riremereye. Satani ni wagiumva, ni wazi ingene bimugora yari ko araduhiga. Nta nivyo tubona, kuko Imana ntitegereza kudusigurira ivyo yarayikoze mu ijoro kugira ngo nitugire ico tuba. Iratureka tukiryamira, tukarota, tukaravuta, tukabivangavanganya, iri ku gikorwa cyo gukingira abantu bayo. Amen. Kuko twarayigoye, twavuye kure, yaturonse biyigoye, nico gituma idafyina ku mutekano w'abantu bayo. Amen. Hari abantu Satana abuza amahoro n'ivyaha bihanye, bakumva umenga ntibahariwe kwakira imbabazi z'Imana bikabagora. Ivyo bikomoka ku kudatahura uru ruhande rw'agakiza, uruhande rwitwa gutsindanishirizwa. Paulo yanditse ngo dufise amahoro imbere y'Imana. Ubu Imana yuguruye umuryango tuca twinjira, kandi ntitugenda tumaramara, ntitugenda twiyumvira ivyaha twakoze. Hariho inkuru yo mu gitabo citwa Ingenzi, ni inkuru y'ibintu bitabaye mugabo bivuga ibiba. Baravugamwo ikidayimoni citwa Apoloni. Ico kidayimoni ngo cahuye n'umuntu umwe yitwa mu Kristo, yari umuntu yizera Imana. Kiramubaza yagiye, baraharira gato, gica gitangura kumwereka igituma adakwiye kubandanya ugo rugendo, ngo kuko yakoze ivyaha vyinshi. Kirabidondora gihejeje, atahubwo wavuze bike, ivyo nakoze biruta ivyo. Mugabo umwami nizera yarabimpariye vyose. Igikomeye subuke bw'ivyaha twakoze, n'uburemerezi bw'imbabazi twagiriwe. Amen. None rero kudatahurira ijambo ryo gutsindanishirizwa bituma tubaho mu buzima bw'ubwoba, kutabona ko ivyacu ari bizima, ko biramye, gutinya ko nzohava mpfa nabi. Upfa nabi gute? Imana iganjira upfu ko ari we papa wawe. Wibaza ko yorutuma itaguteguye? Kwizigira Imana biheraha kumenya ko yakoze ikintu gikomeye kiruta ivyo bindi uyizigiyeko.
ariko reka tuje ku ruhande rwa kabiri. Uruhande rwa kabiri ruri muri iki gice nyene ujya murongo twasomye wa 24. Burya nujya mutama Paulo hari gihe yavanganye ibintu biremereye gose mu majambo make, ari navyo bituma rimwe na rimwe tutatora uburemerezi bwavyo, kuko adafata kimwe ngo agishira ukwaco abanza gisigure. Mu vyigwa nize harimo ubuhinga bwo kwandika. Mu vy'ukuri Paulo duhuye je no mubaze gituma yafata ibintu biremereye vyose akabishira mu iryungane rimwe. Erega bijya biracanganya abasoma Paulo, ariko Imana ishimwe yaratanze mpemu yera aradufasha kubitora. Icya kabiri ni ijambo ryo gucungurwa. Gucungurwa ni iki? Gucungurwa ni imvugo yakoreshwa mu budandaji, ubudandaji bw'abaja, aba esclave. Umuntu yacungurwa yaba ari umuja. Wewe ugiye mu rugo rw'umugenzi wawe muri abantu b'abatunzi, ukahabona umwana w'umusore w'umuja w'uwo mugenzi wawe akagutera ikigongwe, ukifuza kubona uwo musore yidegemvya, wacu uvugana na sebuja agaca kubarira ikiguzi. Ico kiguzi bacita incungu. Ayo mafaranga canke ivyo bintu bitanze, uwo musore yaba yidegemvye, yacaronka umwidegemvyo. Ariko mu vy'ukuri utanze ikiguzi gihumuja umwidegemvyo yabahindutse umuja wawe, kuko ni wewe wabumuguriye umwidegemvyo. Kiretse wewe nyene umubwiye uti sinshaka gukoresha nk'umuja, nashaka ko widegemvye. Yesu yaratanze incungu ubuzima bwiwe, ahejeje kubutanga acara tubwira ati murabona ko ndababohoye ubuja bwa Satani. Ico nipfuza nuko mwemera mukabasumi kuri autorite yanje. Ubishaka aze, ubutabishaka abigira uko abishaka. Mugabo utemeye kuza kuba umuja wa Yesu, uguma muri bwa buja bwa Satani. Iyo tuvuga ngo turidegemvya, nituba turiko turavuga kwa kwidegemvya kubuhene bwo muci. Umwidegemvyo wacu ushingiwa karimbi no gushaka kw'Imana. Imana ntiyaturekuye, ntiyatubohoye kugira ngo twigire uko dushaka. Yatubohoye kugira ngo tuze munsi y'ububasha bwayo. Ubwo bubasha bwayo nabwo bwubakiye ku rukundo rwayo. Imana ntidutwaza umukazo, Imana iturongorana urukundo. Kuvuga ko twacunguwe rero birafise ingaruka ku buzima bwacu. Igihe abakristo b'i Korinto bategwa n'ingorane zitewe n'imico mibi y'igisagara babamwo, bagafata ubuhumbu bakabubona nk'ibisanzwe. Ngira ngo abamaze gusoma bijya vyete muramaze kubona ibintu nk'ivyo Paulo yababariye. Yarabandikiye icete ca mbere mu gice ca 6 umurongo wa 18, arababwira aterega ntimwiganza, ntimurabanyu, vous n'appartenez pas à vous-même. Ko mwemeye gukizwa, mwemeye kuba abacunguwe, mwemeye kuba abaja b'Imana, iyo mibiri yanyu ububasha bwo kuyikoresha uko mushaka mwarabutakaje. Amen. Kudatahura ibi biri mu bituma abakristo benshi babaho ubuzima bw'ubugarariji kandi bari mu nzu y'Imana. Yesu akaba umwami mu bihe bimwe bimwe, mu bindi bihe bagaca bamusubirira bakaba abami b'ubuzima bwabo. Imana ikaba umwami w'ubuzima bwabo mu bintu bimwe bimwe, mu bindi culture zabo akaba arizo zihinduka Imana. Imana ikavuguruzanya n'umuco, mugabo umukristo akaguma muri uwo muco abona neza kunyuranye n'ico Imana ishaka. Mumbabarire nigira imbere gato, jewe ndakunda cyane kuvuga ibintu atavyo gucisha ku ruhande, kuko hari igihe ucisha ku ruhande ugasanga wanyegeje ukuri. Turafise utugirwamana mu buzima bwacu. Hari ahantu dushika ivyizegwa bicuritse vy'amoko yacu bikaba arivyo bituganza kandi binyuranye n'ico Imana ivuga. Uko nukubaho nk'umugarariji mu nzu y'Imana. Hari ahandi dushika imigambwe turimwo ikavuguruzanya n'Imana kandi tugakurikirayo. Iyo ndahageze ndavuga nti nimuhitemwo Imana musenga.
umwami aganza uwundi. Hari ahandi dushika ibigezweho la mode bikaba arivyo biganze ubuzima bwacu kandi binyuranye n'ico Imana ivuga. Kenshi biratumwa nuko tudatahura ico Imana ivuga, ahandi bigaterwa nuko tudatahura kuba bacunguwe ico bisigura. Ubu buzima bw'ubugararije mu nzu y'Imana iyo ngerageje kubushira mu mvugo twogerageza gutahura, ni nk'uko wotaha muhira tuvuye hano ugatora ca kirahuri ukunda kiri mu kabati kugira ngo unywe amazi, niwe wakiguze kigaca gitaruka kikakwiyaka kiti unywesha kubera iki? Wowe uramfise ko ububasha wewe, naho woba wari wuzuye mpemu yera gushika ku mushatsi, ico kirahuri kitamenetse coba kigira Imana. Ikintu waguze kiguhangara gute? Umuntu wacunguye akugarariza gute? Imana iduharire itubabarire cyane. Kuba bacunguwe bitugira abaja b'Imana. Ntitwiganza, ntidutumbereza ubuzima bwacu uko dushatse. Turafise uwatuguze aganza ubuzima bwacu. Muri uko kutuganza atuganza munyemerere tubandanye. Ivyo kuvuga ni vyinshi ariko ivyo ndibaza ko bihagije kuri iri jambo ryo gucungurwa. Redeemed bidushira ahantu ho kuba abantu batakaje ububasha bo Yesu ahamagaye intumwa yababariye ngo nimunkurikire, mumvirize neza rino ryungane iyo ndagiyumviye ko numva ari insizi. Yababariye ngo nimunkurikire nzobagira abaroba abantu. Iri ryungane ni ryungane ritangaje gose. Ugiye mu ndimburo yaryo niho uza gutahurira ico bisigura kuba umukiriso. Ritangura rivuga ngo nimunkurikire, nukuvuga mwebwe ni mwebwe mukora, ni mwebwe musabwe kugira ico mukoze. Vous êtes le sujet. Yesu nawe mumukorera ikintu, c'est le corps. Iryo ryungane ritangura mwebwe bene kumukurikira ari mwe mufise ibintu mu minwe, ari mwe mukora. Yesu nawe akoregwa arindira. Mugabo ugiye kuraba uko ugiye kuraba ingene iryo ryungane rirangira, uwakora ahinduka ugukoregwa, uwakoregwa agahinduka ugukora. Mu nkurikire, mugabe bizokurikira nje nzoca ndabikora, nzo bagira. Iyo ukurikiye Yesu uba wemeye ko kugira icyo ashatse. Ntushika hagati ngwe bwana Yesu ngo reka tuje ngaha mugabo ngo aha niho sawa. Wemeye kugenda uja aha kujanye. Uratakaza uburenganzira bwo guhitamwo icuba iyo uja ivyo ukora. Wemera kuja inyuma akaba ari wahitamwo iyo muja. Iri jambo riragaruka kuri ryari ryo gucungurwa. Kwemera ko twacunguwe n'ukwemera kuba abaja b'Imana. Naho nkoresha ijambo rigoye kuba umuja, ntitubabaja vy'ukuri. Wanashaka umwe yaririmbye ngo kuba umuja uri kumwe n'Imana ngo biruta kuba umwami mw'isi. Amen. Igice ca gatatu mu bigize agakiza
ni kuba umwana w'Imana. Iryo turarikunda cyane kandi turarimenyereye gose. Ndi umwana mu rugo rw'Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iryo twarifata mu mutwe muri Sunday school. Nubu niyo rikiri. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ijambo gucika umwana w'Imana ni adoption mu gifaransa. Adoption iri mu mvugo y'amategeko. Ingene umuntu atari umwana w'amaraso ahinduka umwana w'umuryango kanaka bitegekanywa n'amategeko. Baravuga bati bigenze ukunuku ukiyemeza kuzomukorera ibi nibi birakunda ko imbere y'amategeko ahinduka umwana wawe. Abayisilamu ngaha barakunda kuhazimirira ngo Imana ntivyara ngo ufise umugore ngo hehe. Kenshi bazimira kubera tuba twabasiguriye kutariko. Ntituri abana b'Imana mu buryo bwo kuvuka biologique. Turi abana b'Imana mu buryo bwa adoption. Izo mvugo z'abagore b'Imana ntizikenewe muri ivyo bihari. Zubakiye kugutahura nabi. Amen. Imana yaratwadopse nk'abantu bayo. Namwe murabizi ko tutavuye mu nda y'umugore w'Imana. Kanatsinda umenga nta n'ubuhari. Adoption rero hikomereye naha. Umuvyeyi yiyemeje kukwadopta. Aba yemeye ko uzosangira uburenganzira n'abana b'amaraso. Kandi nawe wemeye kuba adopte. Uba wemeye ko amadevoir y'abana b'amaraso mu muryango nawe azoba ari kuri wewe. Ntushobora kwemera kuba adopte hageze ibikorwa by'umuryango ngo uce wifata nk'umunyamahanga. Ntibikunda ko tuvuga ngo turi abana b'Imana. Hageze ko Imana ituma abana bayo ibikorwa by'umuryango tugaca twiyonjorora. Ngo ivyo naye ngo Yesu nawe nabikore. Yesu ni grand frère wawe. Waremeye ko kubera umuvukanyi. Kandi nawe ayaciye abikora neza, yaciye yicomokera abihejeje. Fye, nta n'ubumubona nta uzi niyari. Naho yavuze ko agendana natwe. Kuba adopte bifise inkurikizi zibiri. Dufise uburenganzira bw'abana bo mu muryango nk'abahavutse. Umwaka Yesu azohabwa inganji agahabwa heritage y'umuryango tuzotondana nawe. Urabeshe ibyo turabisangira. Kandi mu Burundi yaramaze no kuvyemanga. Tuzoganzanya mugabo se mu Burundi namwe murabizi. Ako nako nshishijemo. Tuzoganzanya na we. Amen. Mugabo Paulo nawe mu nyuma aracishamwa kandi nitwababazanywa nawe no kuvuga nitwasangira amadevoir y'umuryango hageze kwakira amadroit nayo nyene tuzoyasangira. Abakirisu benshi bakunda amadroit ntibakunda amadevoir. Imana ikeneye uwituma irabura. Mugabo ikeneye uwiha tuza twese n'abatari abana bahakwa kuzamwo. Murabona ko kandi ibi ni vya kera. Amadroit aroroshe, imigisha, imihezagiro, amagara meza. Hariho iyindi nkuru nigeze kumva bavuga ngo hari ahantu mu gihugu carimo intambara ukuntu hanyuma abantu bamwe bariko barasenga haca haza abantu batatu bafise inkoho biyoberanije baca babwira umuvuga butumwa bati ivyo bintu uri kuradendekeranya ngaho banzo hagarike. Hari kibazo twifitiye dushaka tubaza aba bantu bari ngaho. Ninde yiteguriye gukubita urusasu rwo mu mutwe kubera Yesu? Ubu vyiteguriye agume ngaha. Mugabo utavyiteguriye turabahaye iminota 5 mukinjure. Ntibarindire ko iryo ryungane rihera. Mu misegonda 15 kandi muri uwo mwanya n'amadirisha yose yahindutse imiryango. Abantu baraguruka wibaza uti bwa bundi dufite abatrete besha. Harasigara bake.
ba bagabo baca barikura ko vya bintu bifuse mu maso bati pastor bandanye ubutumwa natwe turaba Kristo twashaka gukuramo indyarya. Iyo hageze ku Imana ituma abantu ibintu bikomeye duca tumera nk'ibihere bakirije ko amatara, kimwe cyose gifata direction cha turonka ama raison. Hafe ndibutse ko nzoba mfise n'urubanza muri iriya ndwi, hariho ibintu bimfatiriye duca turondera ibintu bidufatira. Mugabo umunsi hoza umumarayika akavuga ati ejo saa 10 z'agatondo nzoba mpagaze hano kugira ndabaha imigisha. Hariho abantu batotaha ngira bati inzara igomba inyice mugabo ndarindirira aha kuko nkahava sinzi ko nsanga abandi batahuzuye. Amadroit turayakunda cyane mugabo kuba umwana bijana n'ama devoir. Il faut que duhindura ntitubeho ubuzima buri déséquilibré. Muze musome Abaheburayo 11 abantu Imana yita abahizi mu kwizera. Musome ubuzima bwabo bose atanumwe avuyemwo n'abantu babayeho ubuzima bugumye cyane butewe no kumvira Imana. Nta muhizi numwe arimwo kuko yahawe ibintu byinshi ataco yatanze. Namwe muze murabe iyo hageze kuvuga ngo aba n'abahizi dufate nko mu buzima bw'ibihugu ntibarondera umusoda yadefira neza yarazi guterura ukuguru kurusha abandi. Uhazi icyayi bijya nta muntu atobishobora. Barondera babandi basigaye baragwana abandi bose bahunze. Nibo baha udushimwe tw'abahizi. Amen. Niturondere rero kuba abana b'ibifyinate. Abana bajya ivyabo n'ivyabagenzi n'ivyabarumuna babo. Turondere kuba abana Imana ivuga iti Shetani arateye hariya reka ndafise abo nshobora kwikorako. Amen. Icakane nukwezwa. Kwezwa turabibona mu cete ca mbere candikiwe abitesalonike igice ca 5 guhera ku murongo wa 23 n'umurongo umwe gusa. Icete ca mbere candikiwe abitesalonike 5 umurongo wa 23. Kandi Imana nye n'amahoro ubwayo iba ariyo ibeza muri vyose, impwemu yanyu ubugingo n'umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Kwezwa ni ijambo risigura kuba transformé, guhinduka ukuntu twari tumeze tukamera uko Imana ishaka, uko buca uko bwira tukaba abantu beza kurusha abo twari turi ejo. Kwezwa ni gikorwa Imana ikora mu buzima bwacu ikoranye natwe kugira ngo ihindure ingeso zacu mbi itugira abantu mu mico yabo basa nuko ishaka. Hari rindi siguro bariha iri jambo bisigura ngo nukuba umuntu yashizwe ku ruhande, umuntu ari saint, umuntu yatoranijwe agakurwa mu bandi agashirwa ku ruhande. Iryo naryo nyene turarigendera. Imana yaradukuye mu bandi kuko yaduteye iteka ryo kuyizera, iradukura mu batayizi idushira mu bwami bwawo bw'umuco. Ariko idushikanyeyo iravuga iti ndabazanye mutameze neza namwe murabizi. Mugabo sinshaka ko muguma uko nyene mwari mumeze. Gutsindanishirizwa ntibiduhindura abantu beza. Muvyibuke ubutsindanishirizwa aba ari umuntu yakoze icyaha. Kandi kuba atsindanishirijwe nibisigura yuko ka gatima nkora cyaha gaheze. Nico gituma umukirisu ashobora kuba tante, ashobora kugira igeragezwa ryo gukora ibintu bitari byo kandi abizi mu bwenge. Agatima nkunda cyaha Imana ntiyakadukuyemwo, yadukuye ku rubanza gusa. Mugabe iravuga ngo ndabakiriye muri abapfumbafu namwe murabizi. Murazi ko hari ibintu muri mwebwe bidatomoye, ariko icyo nshaka gukora nukubakorogoshora, nukubahindura, nukubigisha ubuzima bw'umuntu yubaha Imana ingene bumeze.
ndabakuremwo amagi y'ubumara imico yanyu yabashizemwo. Ndababaza ikibazo, mwese murazi yuko kubesha ari icaha? Murabizi? Mugabo muramaze kubona ingene umurundi bimworohera kubesha? Muramaze kubona ko iyo hageze ko tuvuga ikinyoma tugira creativité iteye ubwoba, kandi mu mwanya muto. Hari ukuntu ubwonko bwacu, kuko twakuriye mu muco wigisha abantu kubesha, bwamaze kumenyera kunyarutsa gufyatura ibinyoma. None uko sukuri, reka tuvugane ukuri, murazi ko ataco duhishanya imbere y'Imana. Umwana umwigisha aramubaza ejo warihe, mu musegonda umwe aba yamaze gutora ingwara. Baravuga abagabo babatumiye mu nama, kandi ngo barabakiriso, inama badashaka kujamwo. Bahejeje kubatumira bari abagabo babiri, baravugana ati none tubigenze gute kugira ngo ntituje muri irya nama? Mugabo ntibari babivuze bakiri ko baratumirwa. Umwe ati ntibigoye, reka tugware. Uwundi ati wahura cyari kura bivuga, je namaze kugwara, sigaje gutora izina ry'iyo gwara gusa. Imana idukiza idukuye mu mico Satani yubakiyemwo, kandi iyo mico iba yarinjiye mu buzima bwacu, yaramaze kuba imigenzo. Ikavuga iti ndabakiriye uko nyene Musa biciye mu gutsindanishirizwa. Mugabo namwe murazi ko muje mudasa neza. Mushaka rero munyemerere dufatane urugendo rwo guhinduka, kugira ngo nzobashikane mu ijuru muri abantu, ijuru ritazohava ridahwa. Kuko ukuntu rimeze uwo ducomokana yo bunyene, nuko nyene izobanza kuduhindura mu ndwi imwe. Hari abo bagarutse. Uru rugendo rwo guhinduka ruzomara ubuzima bwose, ariko imbere yuko idukura mu isi izoca ikora akantu kanyuma atamuntu ashobora gukora. Iduhindure burundu ku buryo tuzoshikayo tumeze uko ishaka ko tumera 100%. Ariko tukiraha irashaka ko dutera intambwe. Ikigoye si ugucumura, ikigoye ni ugucumura ukaba mu buzima bw'ivyaha ubibona. Ivyo nivyo binyuranye n'iyi nyigisho yo kwezwa, kandi kikiri mu bigize agakiza. Basi nimba ho ruweshi ibinyoma 10, gerageza mu mwaka uhere hasigaye 2. Kakwe bavuga ngo ushaka guheba itabi wagenda arakuramo kamwe kamwe. Mugabo kuguma hahandi ntiduhinduke, ivyo biranyuranye n'insiguro y'agakiza. Nagomba rero mfatiye kuri ivyo bintu bine, mvuge ingorane nyamukuru zishikira abakristo. Zimwe namaze kuzicako kubera gutahura agakiza mu buryo butuzuye, buhengamye. Gutahura bimwe ntidutahura ibindi, canke gukunda bimwe ntidukunda ibindi. Icambere mu nkurikizi zo kudatahura agakiza mu buryo bwuzuye ni ukubaho ubuzima bw'ubwoba ku vy'ubuzima bwacu, hamwe no kugira amajwi atwagiriza mu mutima. Hariho umuntu nigeze gufasha igihe kimwe aherutse gukizwa, ambwira ko yumva umenga ntiyakijijwe. Wowe uvyumva gute? Ngo urumva ngo usanga ngo nasubiye gucumura, watahuye agakiza nabi. Gutsindanishirizwa ntibisigura ko utazosubira gucumura, kuko kijya cyatuma ucumura ntaho cagiye. Erega burya ntitura abanyavyaha kubera ivyaha dukora ivyaha kuko turi abanyavyaha. Ubu bikoze n'ubutabikoze bose n'abanyavyaha. None imbwa yiyumanganije ikareka kurya inyama uyihaye, ikireka kuba imbwa? Ikitugira abanyavyaha ni ka kantu bita nature pécheresse. Ako kantu naho wo kwiyumanganya ukagahonyorako, ugumura umupumbafu w'umunyavyaha. Imana itwakira izi ko katurimwo, kandi katwemera iti mwebwe ndabakuye ku rubanza, ubu murabaye inshuti zanje, mbere ndabagiza abana banje. Uko nyene mugabo ati kushitse muri uru rugo rero hariho ingeso nshasha
utegerezwa kwiga. Ntubandanya wifata nka kwa kundi. Kutakira imbabazi z'Imana bisigura ko tutatahuye gutsindanishirizwa icarico. Gusubira ku bintu wihanye ukumva umenga uragize uruhagarara, uwo ni Satani ariko aragutera ubwoba. Imana yarabihejeje mu ijambo ryayo Abaheburayo 7:25, 11 ntivyokunda ko ndayisoma, haravuga ko ngo ishoboye gukiza gose abantu bose bayitakambiye. Imana ntipfupfahaza, Imana si umufyitirizi, Imana ntigerageza, hagerageza abana b'abantu. Imana irakora kandi icikoze kiba kiri parfait. Amen. Agakiza kacu si ibintu vy'amapfundo, si ibintu vyo gufyitiriza, ni ibintu vyuzuye biramiye bikomeye na Satani ntashobora kubinyeganyiza. None ishengero mubona ari ikintu cy'igitangaza gikomeye kuri iyi si? Mubona ko rimwe abantu bagwara nk'abandi bose, abantu bapfa nk'abandi bose. None imyaka 2000 amaze Shetani atakindi kintu akora atari kurigwanya, mwege mubona yararishoboye? Ntiryamunaniye umenga nta nguvu rifise. Hari umuhinga umwe w'umwanditsi w'umufaransa yari umupagani atemera ivyo kwizera, umenga n'uraha yitwa Molière. Harageze igihe yandika aravuga ati mu myaka 100 guhera uyu munsi nta mukirisu azoba kiri kuri iyi si. Bari abantu b'incabwenge bari bahagurutse bagwanye ikintu cyose citwa kwizera, bubahwa ku isi. Murazi ko no mu mashuri tubiga nta mukirisu azoba kiri muri iyi si. Kandi iki kintu bita Bibiliya abantu bazoba basigaye baje kukiraba muri musée, baje kuraba ico kintu citwa Bibiliya ingene cyase. Yariko aravugishwa mugabo yavugishije ibintu bicuramye. Imyaka 100 iheze yari yarapfuye, intebe yandikira ko ibitabo yari yaguzwe n'ishengero niyo ryakoresha mu kuvuga ubutumwa. Iyo nzu yabamwo yaguzwe n'ishengero ihinduka depo y'amabibiliya. Amen. Burya Imana ntifyina, ikoze ikintu iragikora. Naho utobona kumenga kiragumye, ni kubera ugutahura guto kwacu. Yarakoze ibintu bikomeye, ntugate umutwe ngo nzohava mpeza nabi. Mama shaho upfe kuguma mu kiganza cyayo gusa. Mpeze ndaba umuntu agukura muri ico kiganza. Ntuvuge Satani warabizi ko atonagerageza. Umwaka yagerageje ayo yabonye nuba aracicuza. Umwaka simbira mu barongozi b'amashengero b'amadini no mu banyepolitike ngo bicishe Yesu ngo umugambi w'Imana upfe. Agize gutya asanga ahubwo yawushikije. Amen. Gutinyira kazoza kacu. Imana ntiyatugize abantu bayo ngo ice yiruka idute twenyene. Yesu yavuze ngo nzobana namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Ni wabona ugize icubaye, uzubaza Imana uti Imana vyagenze gute? Ntuzukekeranye, Imana ibibiretse ibibona. Hari umupastor umwe bavuga yarizigiye Imana arageza kure. Bavuga ngo yari umuntu yitekaniye gose. Yavuga ati none ko Imana icunze vyose nirirwa ndahangayika kubera iki? Umunsi umwe bati mbe pasi wowe kutekereje cyane atakigutera ubwoba, umunsi urusengero gosha wewe wodufasha kuruzimya. Ati nukuri ntego no bafasha. Ati no canda ahantu habona neza nkaba ndaraba la beauté de flamme. Ati kuko Imana irinzira ku rusengero rwayo rugasha, nanjye ndocanje uruhande yayo ntireka turorere Imana. Abaroma 8:3-5 ni igiki cyo dutera ubwoba, ni igiki cyo dutandukanya n'Imana. Eheraba ibintu vy'Imana aho vyugariye. Mbaye wa Murundi ngo binyoganyoga bigumye ngo ni ndahaye imihuba. Umenga ni ibintu bidafashe, umenga bigira bihenuke, mugabo ntaho bica. Ico gice kivuga ngo Imana niyo yadutsindanishirije, niyo yafashe ingingo yo kudukura ku rubanza. Yesu niwe yaducunguye,
niwe yatanze ikiguzi cyatumye turonka uko gutsindanishirizwa. Mpwemu Yera nawe ngo ijoro n'umurango adusengera mu ndimi zitamenyekana, aniha iminiho. None ufashe Imana ugafata Yesu ugafata Mpwemu Yera, bose bakaja ku ruhande rwacu, ico kindi kintu cyo gutinya ni giki? Ni giki coza kunyeganyeza agakiza Imana yubatse? Uwo ari kutwagiriza ko ari uwo nyene, uwo ari kumushigikira ko ari we yadupfiriye. Mpwemu Yera yavuze ati naje ndabona ko ari bigaba bajya abantu ko ari wadusengera. Mwebwe mwumva ibintu vyacu ari inda zo binyiganyiza. Amen. Ntimugatinye, Satani ntavyo ashoboye. Bavuga ko Satani ngo ari imbeba ikoresha mikrofone igaca yigana ijwi ry'intambwe. Twebwe tugaca twumva ko ari intambwe, mugabo ari imbeba y'umurizo iri kwiratigitira kuri mikrofone. Hari uwundi ngo vyashitse ngo amadayimoni amutera mu nzu, aza arakubita utugere do yararyamye, aca aratsitara arakaraba kamwe ngo kagumye kaboneka kwe. Hariho igihe ngo busara bukanka no kunyegera, ngo aca akabwira ngo ni wewe, ari wewe, egera turabe. Aca yipfuka agashuka arisinzirira. Korako kuri umugabo. Hada mwibaza ngo turoroshe, tugenda hageze. Icya kabiri ni ico kubakira kumigisha gusa. Ubuzima bw'umukristo burimwo ivyiza nivyo, kandi ivyiza vyinshi muri ivyo bihagaze kuri ibi bintu tutarashikamwo. Agahinda karacaza. Hariho ibintu vyiza vyinshi bitaragaragarira amaso y'abantu. Mugabo urundi ruhande rurimwo no kugendera mu madevoir y'abana b'Imana. Mana ushaka iki muri iyi generation yacu? Ushaka iki? Urakeneye umuyobo? Umuyobo muramuzi? Urakeneye umuyeremiya, umuntu ashobora guhangara amahanga akayabwira ati ivyo bintu muriko murakora si byo. Bashaka bakamupfunga bagata muri vya binogo bakagira ivyo bashatse. Mugabo umuntu yubahuka akabwira abantu bari mu nzira zitarizo ko atarizo. Ni vyiza ko twibuka ko Imana idukeneye mu gushitsa umugambi wayo hano kwisi. Imigisha tuyakire, ariko kandi dukore n'ivyo Imana idushakako. Nari gutanga ibisomwa bindi, ariko reka ndabireka. Timoteyo wa kabiri ku murongo wa 3 honyene niho nza kuvuga. Havuga ko turabasoda. Abasoda nabo murazi ico babereyeho. Turi mu muryango uri ku rugamba. Twasanze umuryango w'Imana uhanganye n'ubwami bw'umwiza. Nidushobora gukwepura urugamba kiretse twemeye kuba abana b'ibigaba, canke twiyatse uburenganzira bwo kuba abana. Tuzoganzanya nawe nitwababazanywa nawe. Icanyuma nukubaho tudahinduka, kumva ko kuba mu vyaha ari bisanzwe. Si bisanzwe. Kuba twarinjiye mu muryango w'Imana ntibiduha uburenganzira bwo kuguma uko twari turi, ahubwo bidushira muri obligation yo guhinduka. Amen. Mwiyambura ivyaha bikunda kubizingirako. Nta kindi Imana idushaka ko tumaze kuyinjiramwo, kwinjira mu muryango wayo, atari uko duhinduka tugasa na bamwe mu bana ba, tugasa n'abandi bana bayo, ikaduhindura muri image ya Kristo, kugira ngo nitwashika mu ijuru tuzosange dusa. Ahandi hoho mwibuke ngo wa muntu yatumigwa ngo aza mu rubanza atambaye impuzu y'urubanza, bati wa mugabo we waciye hehe? Uri ngaha gute? Uretse ko mu vy'Imana atakwihenda, ntaho tuzoronka dupirukira. Utarimwo nturimwo. Rero nashaka turangize ndabivuga mu majambo make, dushe dusenga. Twaratsindanishirijwe imbere y'Imana, nta rubanza ruhari. Turabagororotsi mu maso y'Imana. Shetani mumureka tigite yagiriza ivyo yagiriza, niko kazi kiwe. Imana yarabitunganije, nta rubanza rusigaye. Ico cumvikane ntitukamwemerere gusubira kutubuza amahoro. Ica kabiri, twaracunguwe, ntitwiganza. Ubuzima bwacu ni ibikoresho mu minwe y'Imana. Dutegerezwa kwemera Imana ikaba ari iturongora. Kuba ibigaba mu nzira y'Imana, mu muryango w'Imana, ni ikosa ribi cyane.
dukurikira Yesu ibihe byose. Ntaho dushika ngo tuvuge ngo Yesu wenda abona ko vyakugoye wowe urarushe je inyuma nanje unkurikire. Ivyo ntibibaho. Twaremeye ko tuzorongorwa n'Imana itujane ayishaka. Ico tuzi nuko idukunda kandi izodushikana amahoro. Ica gatatu, turabana b'Imana. Turibo. Yohana yarabivuze ngo kandi niko biri. Nta kubesha kurimwo, nta gushikuza kurimwo. Imana niyagera igihe ihamagara abantu abana bayo, izoba yateguye salon ikwiye kuko irazi ko turi benshi. Nuzo kwihana mu myaka 200 nimba Yesu azoba taraza, azoba arimwo. Kandi ingorane si kibanza, irazi kurema n'ivyakenerwa izorema bishasha. Aho izotujana irahafise. Turabana b'Imana, turafise amadruwa nk'abana b'Imana. Turafise droit yo kuganira n'umuvyeyi wacu. Nibitubereye gusengana ubwoba, imitima yatuvuyemo nk'abariko basenga Imana umenga iri kure. Dusenga data, c'est notre père. Turafise uburenganzira bwo kumubwira ibitugoye. Mwami ngira sinzire, uramenye ingene ubigenza aha hantu ndazi ko hagoye. Kuyibwira nk'umugenzi wacu, iyo ni droit yacu. Mugabo nayo irafise le droit yo kudukoresha. Iyo droit yo kudukoresha kuri twebwe ihinduka devoir d'obéissance. Turi muri obligation yo kumvira umuvyeyi wacu. Icanyuma kwezwa. Uko tumeze uyu munsi, Imana ishaka ko tubandanya duhinduka. Biradusaba kubishaka, biradusaba kwiga ijambo ryayo, biradusaba gusenga twisengera ngo Imana duhe inkomezi kuri vya bintu bitugora. Hariho ivyaha bigumye byamaze gushinga imizi mu mico yacu. Ivyo navyo Imana irashaka kuduhindura, nitwagira umwete gukwerekana ugushaka, tukanakora ico dutegerezwa gukora. Kugira ngo dushikaho tuzoba témoignage y'Imana atajambo tuvuze. Ubundi ngo muze muvuga ubutumwa ibihe byose n'ivyakenerwa muzokoresha amajambo. Ubuzima bwacu bubivuga butumwa. Bikenewe dushire kwa amajambo. Kenshi tuvuga amajambo menshi kubera tuzi yuko ubuzima bwacu butariko burabuvuga. Imana ibahezagire. Igihe nariko ndategura aya majambo narayishizeko. Navuga ntibi bintu ndiko ndabona ndabigendera. Nararonse umwanya wo kugira ku ruhande rwanje. Kubishira mu ngiro, usaba Imana ishoboza aho bingora, nashaka nsabe. Nimba hariho umuntu yasanze hariho uruhande kabisa yari yibagiye. Rutagaragara mu buzima bwiwe. Ahengamye. Umutwe wari mu gukora hasi. Kubera iyo ntebe y'amaguru ane yasanze ukuguru kumwe canke amaguru abiri ari magufi cyane canke ataye ariko. Kugira ngo dusengere hamwe nashaka uyo muntu ahaguruke abigaragaze hanyuma dutakambira Imana. Yazanya aya majambo izishishaka gukora. Nimba hari uwumva yosengerwa kuri ico kintu cyo kuba équilibré mu gakiza kiwe mu buzima rukristo bwiwe. Kano kanya nashaka ndamusaba haguruke kugira ngo dusengere hamwe.
mana no gusoma ibyifuzo n'ibyiyumviro biri mu mitima yacu. Turagushimiye kubw'amajambo yawe, amajambo yo kutwibutsa, amajambo yo kudufasha kumenya neza ibyo watwinjijemo, ibyo twiyemeje kubamo, kugira ngo ntitubeho tutuzuye nk'uko ubishaka mana. Ndakweretse aba basavyi bawe, aba basavyikazi bawe, aba bakozi bawe, aba bana bawe, aba bantu wacunguye mana, aba bantu uri kureza ku munsi, aba bantu watsindanishirije ugakura urubanza rwari kuri bo, bakidegenja imbere yawe, bakakwegera atabwoba. Ndakweretse ibiri mu mitima yabo, ibyo bariko baragusaba, ibyo bariko barakwereka, ibibagoye bitandukanye. Ndagusaba ngo ubabe hafi, ubumve mana. Uri Imana ibonera kure ibiri muri twebwe tutaranabivuga. Ndagusaba ngo umanukane ubuntu buhwanye n'ibiri mu mitima yabo mana. Uyu munsi hari ikintu gihindutse mu buzima bwabo, ubakorera ibirengeye ibyo bariko baragusaba, kuko naho twosaba binini, ubushobozi n'ubuntu byawe biguma ari binini kuruta ibyo twosaba byose. Hindura ubuzima bw'abantu bawe mana, gendera umwe wese mu bariko baragutabaza, abibona byumve mwami, akubona kumve. Genda mu buzima bwabo, bigishe, bafashe guhinduka. Ndabashyize mu biganza byawe, ndabasabira ngo baherekeze, ntibiherere hano, ubane nabo muri iyi ndwi yose. Muyera abandanya avugana nabo, abandanya asigura, abandanya batahuza, abandanya yakiriza umuco mu bwenge bwabo no mu mitima yabo, kugira ngo batere intambwe mu gakiza, bashika aho ushaka ko bashika, bakora ibyo ushaka ko bakora, baba abantu b'ikimazi nk'uko ubishaka. Urakoze, ntezagira umuntu wese yumvise ano majambo, ujane natwe twese, ntutureke ngo tubyibagire mwami, ariko mwene wawe yera gumane natwe. Iyi ndwi izotubera indwi yo kuza no gusubiramo no gutahura kurusha no guhinduka nk'uko Imana yacu ibishaka. Urakoze mana, urakoze kumva ugusenga kwacu, usenze mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen.